umviriza ivyo babivuze barashobora kubivuga uyu munsi avuga no kuvuga ko mfise witablo oya umwe wese oya babona umwe wese tusabagiye kuraba muri mind barabona ko nkuze kamene aha yes nico rero umwe wese aguha imyaka abona ntashiremo gukavya oya ntashiremo gukavya abeseri atubwire Shadudu wewe umuha imyaka ingahe meze fresh ngo yumeze gute kura tano kwanza witwa gute Keve uvuka he Gitega umunyagitega aho yagitega barahuye none umunyagitega uvuga muri komini yi Makebuko komine Makebuko urahazi komine Makebuko urahazi ndahazi gusa sindaje ni kure yiwanyu ni kure aha okay uyu muhungu uramubona uwo muha imyaka ingahe uvugishije ukuri umuravye uwo muha imyaka ingahe amunani yo sinabwiye bro kandi cyari yabivuze reka twende nuko gato ni sawa ndakubaze gato ndakubaze uyu mtipu uramubona ubona wewe muha imyaka ingahe utabeshe uvugisha ukuri kandi udasizemo no gukavya ubona muha imyaka ingahe you have to be honest uvugisha ukuri jamara fero man oya imyaka ingahe muramutse Shadu muramuganiriza sawa meze neza d'abord yiga university yiga kuri IGR Itembe ndamubonye nandi kariho neka ntari wigaje mu Ngagara muri ville yiga muri ville nayo yiga mu Ngagara uyiga university wagiye kukudiraga umukobwa ukamupropose mugabo akakubwira ati basi aragukasa fo yakubwiye gute oya je nta urankasa nyene oya ubiriza sikiriza kwanza ubiriza naragiye kumudraga kwanza naradraza umukobwa mugabo ntiyankatiye ngo abinyereke ngo acambwira amajambo ikini oya yego yarankwepa kwepa nyene kimya pana ibintu kuratwe ngera ujama kera baramukatiye barankatiye kweli. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza neza murasumiriwe canke muramsevana muri. My name is Frank the Answer in African TV. So ndabaye kaze mwese mukumukira mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, bakagore bari mu Uganda, i Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Abari mu bihugu by'Abarabu, mwese ndabaramutsa muri Oman ndetse na Bi Saudite ni African TV. Ndagusaba kugira subscribe, utaragira subscribe, ukiri uwa mbere kuraba ino chaîne yacu. Yes, numunsi udasanzwe kandi rero aho duhagaze neza haturi mu Carama mugabo aho hakurya ni mu Kamenge kuri 15 muri so quartier ahahoze ikibuga kusubunya barahubatse kandi yes tugiye mu Carama ndi kumwe na Shadudu. Karibu sana kwanza. Meze neza? Safi sana. Iramutsa kwanza abakunzi ba African TV. Hello mumeze neza, murameze neza, agenda meze neza. Tugira tuba ibintu bitagase tugiye gutembera. Shadudu yambwiye yuko akumbuye Fanira Ville. Sasa rero agenda mukumbuye sana. Amukumbuye cyane. Safi kandi tugende kumuraba. Haraheze iminsi kweli. Vya vrai. Haraheze iminsi tari mike ntamubona. Ibaze vraiment. Kumara iminsi nkiyamaze atabona umuvyeyi wiwe. Murabizi ko umuvyeyi wiwe muri sinema. Uri tugiye kumutemberera rero amatuganire byinshi bigiye bitandukanye. Ramutsa kwanza rero abakunzi ba African TV. Mahoro. Murameze neza abakunzi ba African TV. Genda meze neza. Yes, Shadu. Abantu bashobora kuza urabizi ko abantu bashobora kuza. Eko sina bwaheze bro. Basi kubaramutsa. Ndanabakumbuye kwanza. Basi. Genda meze neza namwe mumeze neza. Muri comment mubimbwire ko mwari munkumbuye. Mutankumbuye. Namuna kumbugwa na bose. Ebana mubwire. Ebana muri comment. Muri comment mubwire ko mwari mumukumbuye. Ndabakumbuye. Ijiwaze kwe. Yes muri comment rero mubwire ko mwari mumukumbuye namwebwe. Umvana ko yabakumbuye yitwa Shadudu. Shadudu amazina yo kwitwa gute? Mazina yuko ritwa gute? Shadrake Nzeyimana. Nzeyimana Shadrake. Shadrake muri Bibiliya urazishoye kora? Muri Bibiliya. Bavuga watanguye. Oya mbwiye. Usanga atavyuta. Shadrake na Meshake abo ntabutse. Inkuru urayizi. Inkuru ivuga gute? Inkuru niyo nyene twahejeje. Oya inkuru ivuga gute muri Bibiliya? Chana na hiyo CJ kwa. Gusanga ryari? Gusenga ryari? Kuri eglise. Kuri eglise.
no musi tuwe kwa kanga turi mardi. Yes. None umva meruka gusenga jya. Kwa Mungu. Sasa. Aha. Yes, yitwa Shadudu avuka mu ntara ya Gitega. Aha. Urazi ikintu cyamesha ko tuza guherako. Duhere ugishika ngahi Bujumbura. Ugishika Bujumbura. Waje ungana gute d'abord? Naje ngana gute? Kunyene bro. Oya imyaka. 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 Naje mfise Veneva. Veneva? Oya bro uri seri. Sasa. Oya baseri. Ubu ufise. None bijya navuze rero we no kuvuga ntavyo wabo. Oya vya vrai ufise imyaka ingahe? Ubu 30. Man. Ubuzima bwose. None basi wewe mbwira basi office. Please muri comment mutubwire. Shadudu no mu myaka ingahe? Ubu nakwije 30 guys. Okay, aho nyene. Wavutse umwaka wa kangahe? Navutse umwaka wa kangahe? Yavutse igihari. Cyane. Oya please muri comment mutubwire. Shadudu mwe nafite imyaka ingahe? Shadudu mwe nafite imyaka ingahe? Ariko ndabisubiramo nyene barabizi wewe nyene ni utabiza ahubwo. Vrai, ufite 30. Sasa 30 narayikwijije man. Okay, wamanutse Bujumbura. 12 juin. Kandi yendo biseye n'amatari kuri ko yavuga. Sasa. Okay, washi Bujumbura ufite Veneva. Veneva. Iyo myaka 29 wayibaye muhe? Igitega. Wari ubigitega? Aha, ufite Bujumbura ufite Veneva. Muri makimaze imyaka 2. Oya ntira. Ntira kuri imyaka 2. Ntira kuri imyaka 2 ufite Bujumbura. Okay, umunsi wa mbere ufite Bujumbura. Dari mu Veneva tugonge muhungu. Batugirire nabi. Rum. Ukiri ugishiki Bujumbura. Umunsi wa mbere. Yari umunsi umeze gute? Ari umunsi mwiza. Yego. Kaje ntigari rya mbere nji Bujumbura last. Wapi? Bamaze kuza kenshi mu vacances. Waza mu vacances. Mu mavake naraza bro. Waruzanywe n'ishure? Yajya mwana ndaki. Jya mwana kumbe mucarama arafisa abana beza nk'abana. Mucarama barakaze. Uhewe ku mwana ryari? Mu rukundo kuja mu rukundo. Ntubeshe. You have to be honest. Man, you have to be honest. Araciye igihe kweri. Kingana gute? Araciye igihe gusa. Shaka kugira byose. Oya Shadudu ntutubeshe n'ukwiba. Ntutubeshe nta mwana wigeze. Kweri nuko nyene. Haruko wamaze kuja mu rukundo? Mucarama barakaze ndaki. Zora ndahitembereza kabisa. Uzatembera hasa neza. Wana yuko hasa neza. Okay, tuvugisha ukuri. Oya tuvugisha ukuri, sibyo? Uri umuntu akuze, imyaka vayo mo. Ewe. No, uri umuntu akuze. Imyaka 30, komenta tumugeze ndayemera vraiment. Ukuri. Please muri comment mudufashe. Shadudu mwebwe mu imyaka ingahe? Ugereranije, sero nuko umubona mu isura, nuko umubona hose. Ubona afite imyaka ingahe? Ntushiremo gukavya nawe, oya, uvugisha ukuri. Imyaka ubona Shadudu afite imyaka 30. Oya ivyo umviriza. Ivyo babivuze barashaka kubivuga. Uyu munsi avuga no kuvuga ko mfise witablo. Oya umwe wese oya babona. Umwe wese sabagiye kuraba muri mind barabona ko nkuze kamene. Aha yes nico rero. Umwe wese aguha imyaka abona ntashiremo gukavya. Oya. Ntashiremo gukavya. Abeseri atubwire. Shadudu wewe umuha imyaka ingahe? Mugabo je kaje nabwiye basi je ndaguha exactement. Basi wiyumpa kubwa. Jewe ndaguha batubwira nabi. Jewe imyaka ndaguha utabishanye. Ni imyaka 23 24 hagati yiyo. Oya 21 22 ans. 21 22 23 naho onye. Kandi uraza kumbeshuza turaza kudushira no kwa Fanta turaza kubabaza nabo nyene bavugishije ukuri. Nubwo ngaha dushaka twabaza umuntu. Kaje turaba umuntu tuza kubaza ngaho imbere. Ni sawa? Sawa. Allo. Aratinya kamera yo mucarama nuko mumeze cyane. Muratumara amaje no kuri kwima kacu turabundi umuntu tuza kubaza. Aza kutubwira imyaka yawe. Sero ninge nakubona. Mugabo muri mind koko vraiment abantu batamuzi. Umuntu Shadudu n'umuntu aganira. N'umuntu yugurutse kandi gana university. Yiga kuri JR. Mzee. University. Benshi baratunaniye. Unakaza? Unabisha kabisa. Aha, kaje tubaza uyu mupeti. Uyu aza guca ku muntu umwana akora gusumva uburebu uyu mupeti. Nko mupeti Acayibaza. Naho uzubona nyipima kare. Urafite akanyicisha amande. Kandi afite n'umunzani. VIP. Peti VIP. Meze fresh. Uyu meze gute? Kura tano kwanza. Witwa gute? Keve. Uvuka he? Gitega.
Umunyagitega aho yagitega barahuye none umunyagitega uvuga muri komini yi Makebuko komine Makebuko urahazi komine Makebuko urahazi ndahazi gusa sindaje ni kure yiwanyu ni kure aha okay uyu muhungu uramubona uwo muha imyaka ingahe uvugishije ukuri umuravye uwo muha imyaka ingahe amunani yo sinabwiye bro kandi cyari yabivuze ko ngo kuyunya baza kumuha wita vyavuye mu imyaka 8 kubera none makwa kuze oya gerageza umurabe uvugishije ukuri ubona ko akuze arakoze muga ku myaka 8 barakwiranye pe badida ku myaka 8 turakwira bishiriza ukufise imyaka ingahe jewe 15 sinababwiye vyavubona mu musumba kweri uranyishe umeze neza ariko rero Yesu urakoze cyane rero uriko urasaranda kandabe ko irinda gusigire basi naje basaye mfise bra ndafise milibari anisa nanje ndafise 5 asante sana nuru nawe nuru okay reka ndatangura yama serious suggest nogira nuru adatanze reka guhera ayujyanye arayansubiza ugenda ukobonye vraiment nuru umuntu afata amasanamu meza agira adatanze yabana asante sana rero musi mwiza yego asante sana ugume wipambanira asante sana shadudu wavyumvise ufise imyaka 8 katwiringa imbere so imyaka 8 ujya afite 15 abona umengara gusuma abona umengara ansumba wallahi ansumba kantu kangana kuma okay ninga nanzi gutwaza iminzira ngaho imbere urahazi uce ngaho ndahazi bro okay tuyoborere katurabe tubaza umuntu akuze nawe katuganirize uyu muvi tugira imyaka afise ni sawa ndakuganirize gatonye uzobukoze yego wana uyu muhungu muravye vugishije ukuri ntushire mu gukavya wo muha imyaka ingahe ntushire mu gukavya imyaka yego ninka 6 kuba kigongwe nawe we vrem oya gerageza umurabe neza vrem yo urambabaje bampa amata n'inwere wallahi mumuha amata y'inwere yo urakoze cyane vrem ubona afite 6 niyo nziga no ubona afise jewe unda mu myaka 23 24 aya muganirize gatonye sawa muto maze neza cyane nakubona ngiye gusuma uyu yarakuze mugabo angana uko onye arakuze yego afise ingahe tuvuga itugi 30 imyaka 30 umva gute shadu je nanje imyaka yambwiye siniko ndayemera ijo gituma nace namugateka je twibariza abantu vraiment nta 30 urakoze cyane ibandanirize umwana afite imyaka 30 abameze gute kwanza ntabari umwana abakuze umuntu afite imyaka 30 ameze gute abari umuntu akuze afite ubwanwa indevu zatari yego mande guhezagire basi sawa John we kwaranagaza no kuri kimana twaze bana bigeme bacu baramutse shadodo baramutse nutinya bakobwe uratinya yo uramarama shadodo uramarama tuje ngaha mu botiki je na muntu notinya tuje ngaha ku botiki tubarize bano ba ni sawa nze ndabibarize gato yamuzo wamukoze tugenda twende umeze neza niwe ngo tuganire ntacyo oya ngo tuganire ntacyo nibisanzwe ngo tuganire dimuje omvise rero wabonye turimo n'ubunye okay tuvugishije ukuri uyu muhungu mwe mumuha imyaka ingahe tutabesha mudashizemo ubukavye murabona ko akuze ntubeshe vugisha ukuri
Yego. Inga ndabe neza. Ndi nawe iyo ndise wiwe. We nawe rero. Wavyutse nabo no musi. Wavyutse nabi wewe. Akaje kasitu. Siwe. Siwe yo. Sorry kwe. Sorry dimze. Siwe muta. Yeah. Hano ubona ko yamaze gushiraho ikintu. Reka tugire imbere tuza kuronka umuntu aza kutubwira exactement imyaka yiwe donc abigize ko confused kuri ivyo bintu. Yes karacyo twigirire mu bindi hama twahura n'undi muntu tuza kumuganiriza. Shadu uno munsi uri ngaha mu gisagara cya Bujumbura sivyo? Ubuzima ubayemo cyane n'ubuzima bumeze gute? N'ubuzima bw'umunyeshuri nyene urabizi. Yiga kuri university. Niko ubuzima usanzwe wibereyemo nawe rero busanzwe. Yego kwe. Yeah. Ubuzima nyene bugoye bw'isukuru urabuzi. Ubuzima bw'ishuri buragoye? Ubuzima bw'ishuri n'ubuzima. Gusa hari uwundi mwanya uzumva abantu bavuga ngo ubuzima bw'ishuri ngo nibwo buryoshe. Urazi umaze gukubitwa n'ubuzima. Okay sirago y'ishuri. Ajya mugani kubera ubugiye mu yindi etape. Okay ntaco. Sirago y'ishuri na sirago y'ubuzima. Niyihe babaza? Niyihe utinya basi? Sirago y'ishuri na sirago y'ubuzima. Ni sirago y'ubuzima rasta. Mu ishuri ziya haso zo mu ishuri nazo. Ajya mahaso yo mu ishuri usanga bigisha muguma mwiruka nabo amapere. Oya bijya nabirenganye byo kwirukana. Bijya nabirenganye. Amapere baragira apere. Baragira apere gusa wewe nyene wewe ni ubuzi curi kurarondera. No kuvuga ntawe kwiruka inyuma. Oya. Wewe ukeneye uriga cyangwa ukabireka. Yeah. Navuga yo ni uko nyene. Wewe no kuvuga bari kuvuga bijya byo muri humanité. Oya ntaco. Ntaco ubwo buzima nyine bwa secondaire. Uravyumva? Umuntu ba plutôt bwa university. Duce nga anya. Yes, ni sama shadugiramwo. Na hanyene duca bro. Duce nga handi bacuga tutugira. Tuzoba dushitse. Tuza kuba dushitse. Tugiye kwa Fanny Lavine mama lao. Mama lao. Mama wabo. Yes. Nakunda kwaje ubuzima bw'ishure n'ubuzima busanzwe. Uko usanzwe bibaye mu byo kubayeho ubuzima bw'umunyeshuri. Ubuzima bw'ikinyeshuri. Ubuzima bw'umunyeshuri. Kinyeshuri. Bw'ikinyeshuri sa. Bw'ikinye. Gusa rero ubwo buzima bw'ikinyeshuri. Biravana ibyo uri kuravuga wewe. Kubera abantu bose tubayeho mu buzima butandukanye. Yes abantu babaye mu buzima butandukanye. Mugabo hari umuntu abashobora kuva ku ishuri ageze muhira akabavuga ati handafite utundi tuntu nisumamwo. N'ubundi ava ku ishure agashika ari kwiryamira gusa ari kurya no kunywa agaca yiryamira ari ugupoyesha angana n'ikaye gusa gusa nka twebwe twakamiritse usanga twirukana byose. Kamiritse wakamiritse shadudu kumubona no muri visage warakamiritse ndafite umusura y'ikibeba bwo wakuze neza. Nakuze neza wahera turavuga muri rwanda amafaranga yarahari vugisha ukuri mabana ngena bomvye shadudu vraiment n'ukuri kw'Imana. Bro usa neza manu usa n'umwana yakuriye mu mafaranga banyari amahera. Hari amahera mu giti. Yego kwera n'ukuri kw'Imana bas mu giti cyavuka. Oya reka twende nuko gato ni sawa ndakubaze gato ndakubaze uyu mutipe uramubona ubona wewe muha imyaka ingahe utabeshe vugisha ukuri kandi udashizemo no gukavya ubona muha imyaka ingahe you have to be honest. Vugisha ukuri jamara fero mwana oya imyaka ingahe muramutsesha muramuganiriza. Sawa meze neza. D'abord yiga university yiga kuri Jere Itembe ndamubonye nandi kariho neka ntari amubonye. Wiga Jere? Mu Ngagara muri ville. Muri ville. Yiga muri ville nayo yiga mu Ngagara. Wiga university. Navyo wime? Oya. Urabona ko bimutangaje. Wiga iki? Ni gagestion. Wewe wiga iki? Niga marketing. Wiga marketing. Ashose. Uratangaje nyene mega n'umwana ntavyo. Okay nahugira yiga university. Uwo imyaka ingahe? Ugereranije basi. Umva ko tabakubesha kwa vrai. Nawe rero vugisha ukuri ko mutima. Basi nkuwe duhuye mu ibarabara rya mbere. Wewe wocumpa nk'imyaka ingahe? Atkan ngira uri
nakugereranya nk'abana bari musi ya kenzo. Niko wamugereranya? Urakoze cyane rero. Ego, bonne journée. Mzee. Wavyumvi? Uramaze kuja kudiraga umukobwa. Musome mumaze kuja kudiraga umukobwa hama ebana akagukatira. Yagukatiye gute? Ntubeshe nawe. Kudiraga umukobwa umaze kuba ufite 30 utaradiraga umukobwa ntubukomeye bro. Birariyemera rero. Nivyo nankamutse. Uriyemera rero. None umubaba wo ukomeye. Oya reka. Basi wewe ijya mbere wagiye kudiraga umukobwa. Apana bijya byo mu bwana by'ibiki byo muri primaire. Oya. Nyene umaze kuyiyumva nyene ko ukuze, umaze kubona ko ukuze. Wewe wari ufite imyaka ingana? Je nari nkuze, je natanguye kurinduka ntevyemo. Watanguye? Nafise nka 22 ans. 22. None wumva 30 mani utararyo ntubukomeye ubugwaye. Sawa, umunsi wa mbere wagiye kukudiraga umukobwa ukamupropose mugabo akakubwira ati basi aragukasa fo yakubwiye gute? Oya je nta urankasanye ne. Oya ubiriza. Sikiriza kwa. Ubiriza. Naragiye kumudraga. Kwanza naradiraza umukobwa. Mugabo ntiyankatiye ngo abinyereke ngo camubwira amajambo ikini. Oya. Yego. Yarankwepa nyene kimya pana ibintu kuratwe ngera ujama kera baramukatiye barankatiye kweri nakubesha baragukwepa wandika ka message buke oya yaranyishura yakwishura umukobwa yankatiye yaranyishura kwe yego mugabo kabana neza ko ibintu z'urukundo sivyo yibereyemo wewe twari n'abajama sana. Uramaze kuri udasinziriye kuri umukobwa? Kuri ntasinziriye. Ijoro ryose. Oya. Umvise. Ovyemera wewe. Oya. Vyavresha dudu nurige ura udasinziriye kuri. Nibikabe kwe. Bazingwe nibabazaga muhungu. Abantu babaze kurara amajoro badasinziriye kora abakobwa cyane kubera abahungu. Muri commentaire batubwire yari joro rimeze gute kuri wewe? Musi wa mbere. Abiyahura nawe. Abiyahura kubera urukundo. Kwiyahura naho burengereye muzee. Kwiyahura kubera mapenzi. Ukumva nyene ufata umugozi ukimanika kubera izuba rimena imbwa agahanga. Uko bakunda guca umugani mu kirundi izuba. Nje nambaye ni coat umenga ndumumotari nda kwiri zuba. Entre nyene yomba ikoti gute muri rizuba. Gusa mugabo ikirere kirahinduka cyane iba vyita kujya ku izuba ryaka gose imvura igomba igwe. Abyita gute gabasha. Mudufashe muri commentaire. Izuba rikaka gose. Imvura igomba kugwa. Yes, imvura igomba kugwa. Maza kwitufasha muri commentaire. Yes, turashitse rero kwa turashitse mu rugo kwa Nohaske na Fanny Lavine vaccine. Boro rero yo ndahashitse man. Cyane ibuka amadega akunda kumbako. Abasha soneta hanu kure man. Ngarinda kwene na kumano Nenda no gusaba mani bazogufundira. Yala biramaze gushikira kenshi gamo. Kenshi. Ukagera ahantu ugasanga hari sone. Bari ready. Anda ntabigize uko bata. Allo. Ndamutsa. Umeze bon? Turamutse umeze neza. Yengo turamutse. Shadudu ntwari umukumbuye bra. Oya shadudu ntwari umukumbuye bra. Nubikoze. Umeze neza. Oya David shadudu ntwari umukumbuye bra. Shadudu baramukumbuye. Oya none wameruka ryari? Ntubeshe. Naberuka igihe dukinana bashani mu ndege ndaza. Sawa twinjirire basi nta kundi. Umeze bon none? Waramutse neza? Sawa. Sasa. Vipi mzee? Mzee neza. Vinaendeka? Bana kweli sha. Arije hino nemere no. Fresh. Javre na navyo. Mubwira ati none Franike none yashitse none na Shadudu none. Mubwira ko twashitse. Alala. Yes.
Shadudu turashitse mama lao nyina wabo afite amawadi menshi kandi mwabonye yuko yaraye yuguruye officer nziza cyane gose yakira n'abakinyi benshi kandi beza cyane gose nukuvuga yuko ubunya hagiye kuba urukurikirane rw'ibikorwa byinshi byiza bya twafa muri rusange abahora basaba amafilme menshi no musi rero muragoye mugiye kuryoherwa cyane gose yeso tumaze rero gushika mu rugo kugira ngo rero tuganire n'ibindi bigiye bitandukanye mama la wacu twibandanize twiganirira rero kugira ngo tumurindire twago turaganira ajya hanze ko umaze kuresha umukobwa bwabo benshi baguteye indobo babyagenze gute ntaco kandi turabizi yuko nta mujena sho benshi barenga babiri bashika babiri benshi barenga babiri babiri kwanza bamaze kuba babiri baba bamaze kuba benshi oya ari babiri gusa nibaza ko ari bisanzwe nawe sinavuze ko ari benshi bagishukuri yavuga ivyo nigeze ndabikora baravyo bavuze vya vrai ntabarenga batatu banze kuvuga ati Shadudu we banajewe kweri jewe je ngumanda kuya sini uko bangana kose okay abo nawe we umaze kubenga bangana gute yo salama mzee umeze neza karibu sana tumuyikaze mu rugi wiwe tumuyikaze mu rugi wiwe kandi tubuze gushika mu rugo abo munawe umaze kubenga nibanga kubenga wo kavuga ati ba kabisa je sindi kumwe nawe we vraiment jewe Kamwe ati je sindi kumwe nawe we kweri sinari mubwiye warakabutse kubera kandi riyo ngisa abahungu barayifise umuhungu sari kera man hari kera kweri Haimani muhezagire yaramfatira n'amanote yari mu mwishuri migana makanga yaramfatira n'amanote mugabo nanje nkaba numva nkunda mugenzi wiwe bro urumva ndamubonye mugenzi wiwe kare agatima karakubita mugabo akagumubona ubudashaka niwaguma kwereka urukundo nanje naraprofita kweri akamfatira amanote bya hatari wari uga makanga nani gasetième ndibutse gituma kari yambwiye yuko ngo setième bana ngo yarazubaye cyane nivyo byakuzubarishije birimo mu byakuzubarishije wadubuye muhanga na muhanga mu windwi no mu 11 mu windwi wari ushaka akobwa kuntu gusa mu windwi narafinance byahatari bya danger kwe ubaza ko ari kuri iki gituma abana benshi bayoboga mu windwi ni kubera iki ni kubera ko maybe babonye ko yavuye mu ibutura ubu yambaye ipantaro yirabura canke ya bleu acatangura gufina atabona ati nabaye mugabo ibintu bibiri wagiyemo cyane ukimara gushika mu windwi nibaza ko ari adolescence yatanguye adolescence yagufatiye mu biki ndavyibuka ko ari we yatanguriye adolescence we yagufatiye mu biki yafatiye mu bintu byo gukunda dada yen mukama egajuka bugino ndavuga je sindavyemera muzi Uri kumasi niko ndavyemera kwe. Ndabwira ko yamfatiye mu gusenga basi. Yeah, you have to be honest from kuri aba honest kwe. Kuri aba honest. Vya vrai. Yari gukunda abadada ikindi ibintu byo gutamba nyene. Habibaze gutamba. Ndagerageza ntavyonzi. Tuje korera. Aya haguruka. Dutambira basa akadanse gatonya basi. Akadanse. Gatonya gusa amapiano urayazi. Amapiano ndagerageza man. Ntumbwire ko nisa gusomba. Nisi. Bizi ko akaze ku mapiano. Urabizi ko akaze ku mapiano. Basi haragera aho nyene umenga. Waravyihojeje ukuntu. Kandi ko ubutakibigira. Uko bitera biza birakuvamo bukebuke. Gusa akantu ni nka kujya kwikingama gusa ikintu ba warigeze kubuzi. Ntibihera ntibyijana. Kengo raretse. Kengo raretse shado. Aho banarafina. Urazi kinga. Manozi ko ushobora kubona nk'umugabo mani afise n'abana. Atazi n'ikinga. Ego. No gusunika bikamunanira wallahi. Kwimana abantu barahari kweri. Nimbuze uwo muntu. Je ndafise bagenzi babiri babatipe kabisa. Ibana batazi kinga kweri. Je sinumva n'ukuntu barakuze kwanza. Bon, mais baba yakuze atinya. Cyangwa wakuriye muri nka kurya. Hari abahungu mani bakurira mu bakobwa. Akarinda urana akagumana n'abakobwa kina oya mugabo uko vyogenda kose ntoreka kumenya ikinga vura
ko vyogenda kose nibaza ko bari gutinya abantu usanga batinya kabisa ebana akavuga ati je yo cyangwa se yarabonye nk'umuntu yagize yagize accident y'ikinga agira ubwo bashikarinda bizinuko ukabuza umuntu atazi kinga umushire muri commentaire indidiri warayigiriye ko indidiri iwanyu muyita gute cyane bani indidiri ne ubwo muyita indidiri namwebwe amazina abiri hariho indidiri irindi zina bashaba bayita ni gute indidiri sindai jenzi indidiri pe ingidiri canke indidiri indidiri mage iwanyu indidiri bayita gute indidiri ni basigura indidiri kino vuga bashano vuga ni moto yo mu mbaho canke ni ikinga yo mu mbaho indidiri wewe woyisigura gute kugira ngo umuntu ashobore gutahurirwa indidiri woyisigura gute jewe nibaza ko ari nki ikinga yo mu mbaho y'ikirundi mba twita gute baza kudufasha muri commentaire okay musondura uja ku kinga ntajyo waruzi wamuzugura kisita ko double ni kinga cyo kenshi nayigeze no kuvunika amani kubera ikinga yego kwera avunitse iki ukuboko henaha warababaye kubera ikinga sana polisi ajyo ryari rigira nki ryakangaye yo nayigize vuba ubu vuba nyiri vuba polisi ana kwi uri ku kinga ryari wewe ndi mu finaliste uri ku kinga ryari uri ku kinga ryari ikinga ari uri nyonga ari ndari wanda nari heruka kweri kinga ndari heruka ndi ku munsi ari mupeti yaza kundaba ari fisi ngahe Bujumbura Bujumbura aho gusa nturi paki ndadoda ati taxi vero gusora maze kwipakiza ko taxi vero mataba yego oyaha kuguheka kumpe andaberuka kera warageze Bujumbura curibona yarageze Bujumbura caribona ubu nta kinga rero gifata ugeze Bujumbura kinga mugaho bahabavye kwera wallahi basi je kinga ngaye Bujumbura kugira mfati kinga ni hamwe nyene sinzi noba numva basi notuma ngenda n'amaguru ariko kinga ngaha mugiza gangira gurira kuceka guru notuma ngenda n'amaguru pole nkashikiyo ngiye ntabona mfise ko ayi moto kwera notuma ndabigenzo uca wipowera yes reka rero twigire mu bindi naho wowe wakuri Gitega muri commune yihe Gitega quartier place place quartier place iri maja he hiyo place Magarama ni mu Magarama si mu Magarama ariko iri muri Magarama place ovutse mu muryango abana bangahe batandatu uroka ngaha jendo wa gatandatu mama nuri umuhereretse muri famille wanyu ni wavutse umwana unya canke bisanzwe bihari ngano kunye ego hari umuntu wabona yavutse ngano bon oya basi afise taye nk'iyi inye banje je tuvugana bari ni barebare bose ni bagasongo yes mu buzima busanzwe cyane sibyo mu buzima busanzwe umuntu arashobora kuba afise vision yo ashaka kuzokora gutera imbere gushikako nibe bintu wiyumvamo muri wewe wumva yuko aribyo bizokubera ivy'ubuzima bwawe ndifuza kugera kure cyane pe biciye oya ntumenya aho biciye kubera ntumenya iby'Imana igutegura mugabo umuntu abapanga abafite ibyiwe ufise ibyo wapanga agenda shaka ndagira kure kuzoba umustar ku rwego rwo hejuru kandi birakunda Shadow muramukunda nomwe mu bantu d'abord ari hambo kabisa uraza makarite yiwawe makarite yiwawe wijajinge shaka wijajinge makarite yiwanje no gerageza vuga tatu karite zitatu zawe oya reka yego seriously umuntu wese aba yiyizi sivyo je nkuna ndazi karite ziwanje ndazi ivyo nshoboye ndazi n'ivyo ntashoboye moya ntaco mandubwire wewe gadubwire karite ziwawe nitwapfuza madama defite ntazo twaza kuyaza ko mu nyuma karite wewe wiyizi ko nizihe nizi karite je ndazi ko ndi mugufi
ya ayo ni karite kabisa. Yes, icya kabiri none kubera ko mvuze ko ndi mugufi ucutero donc mvuze ni karite kubera ko ari abantu benshi bayifata nka defo. Oya yes serious hari abantu benshi bayifata nka defo mani. Jesse numva igituma uwo yifashe nka defo bro. Hariho umuntu ivyo bintu avuga shayo ni defo kwera kandi deja atari defo. Iyo ni karite kuko ni kintu deja kiri muri wewe. Ni wewe. Rom hari bifata nka defo ya kabiri. Karite ya kabiri. Maybe kuba ufite umutima mwiza, kuba ushobora gufasha umuntu. Ja basi kuba uri umuntu afise emotion, kuri emotionnel. Je ndafisa ama emotion kwera. Uri emotionnel. Weka kurira ryari kubera umuntu runaka. Gusa je na ama emotion mfise. Kurira je kwera si kugira ndire. Cyo kintu kiba gikomeye kwera. Umunsi weruka gukora amosozi. Hari ryari byagenze gute? Sinibuka. Kuburyo bari kera? Kurira. Amosozi nkayabo. Sinibuka vraiment. Bro, niwibuka igihe uheruka gukorera iryosozi kuvuga ati je vraiment eba kandi bivuye mu mutima ukarira. Oya rero kurira erega biratandukanye. Hariho kurira nyene nawahuye n'ikintu nyene gisanga kikubabaza sana. Nyene iryosozi riri ku maso yawe. Anoka kurira iryosozi bivuye mu mutima. Naho wibuka vya vrai. Muri commentaire hari abantu benshi kumbure usanga n'ubunyene two turavugana hejeje kurira mugabo ko yaravye ikiganiro agaza twenga vugisha ukuri hejeje kuririra oya hamvuze abantu baraka yadukurikirana hari n'umuntu ushobora kuba arika yadukurikirana hejeje kurira hejeje kurira kandi bivuye ku mutima mugabo ko yaravye ikiganiro akabona shadudu agaca twenga vugisha ukuri ndazi ko hari umuntu muri commentaire yavuze ari meze ukonye wiruka kurira ryari bivuye mu mutima ibwina mu mutima ibwina abantu vuga ndani mu mutima ndani kabisa imwe atakwirondeza ngo urondeze amariro ibwina cyane cyo waruzi kweli kandi wavukiye mu ntara ya Gitega wagiye nawe ugira umunyabujumbura oya none uzi byose man yanga amajambo y'ikirundi menshi mani tuba tubwirizwe kuyamenya tuba tubwirizwa kuyamenya naje hari icyo no kubwira challenge impa yambwira jewe ndi umurundi yiyemera challenge nkubarige nkuri ko nditapatapa ariko niko nditapatapa hombaza akantu kandi akwaza kandi kajambo atuje mu Giswahili yo Giswahili wigize umunyabujumbura kuva kera mu myaka 2 imari bujumbura wigize umunyagisagara bajambo y'Igiswahili guha ikaze umuntu mu rugo iwawe mu Giswahili bavuga gute guha ikaze mu rugo iwawe nk'umushitsi aje gukuramutsa bavuga gute mu Giswahili karibuni bon karibuni mugabo mubu ati twamuhaye ikaze uvuga gute twamuhaye ikaze ashuka gishobora bemfise ikinda guhaga basha mfise kutere gusa mufuko vuga ukagishobora vraiment guya ikaze umuntu twamo ndakivuze twamuhaye ikaze uvuga gute mu Giswahili twamuhaye ikaze tushamupa karibu chakurani tushampa karibu tumemkaribisha nakwarutse mungu na Giswahili nukuri kwa nta munyamuji atazi Giswahili nimuzi ko atagiswahili uzi nzo zuri tumunyamuji vure foke basi myaka Giswahili kadogo kwikurayo mu Giswahili kujideblouiller mu Giswahili bavuga gute kugira effort mu Giswahili bacavuga kwideblouiller oya kusasivuze ko gisigura no kugira effort wabi nico Giswahili uzi nico shoboye nta kibazo nibisanzwe kandi turagutahura iriga igatwese gaturabanyamuje kandi twese gatuzi Biswahili byo nibisanzwe tuzi mu kandi katumva kandelele twendelele buvuze gute twagiye apana twagiye kugenda oya basi
dutangure basi tubandanye yes turiko twaganira kubijanye naho ushaka gushika donc vision yiwawe bwite no munsi uri umukinyi wa cinema urazi ko abantu benshi bagukunda vision yawe ingana gute vision yanje ndende kubera je muri jewe numva ashaka gushika kure nkashika aho abandi bageze nkanaharenga umuntu bafise aba yumva nyene yoshika kure aho atazi Imana mugiye gutija amagara niko nobivuga ugakorera igihugu ugatera imbere naco gatera imbere igihugu cawe numva wakuze uri umwana afise donc indoto zimeze gute karibu sana mzee safi mota meze neza meze neza fresh merci karibu sana mzee nitutuikaje cyane uduhikaje ahubwo mugi karibu asante sana pole na michoko naona kama ulikuwa unachoka kazi nyingi ni hatari karibu basi tukae basi kidogo basi oya outfit ya hizi ndio nakona hajidana ahubwo wewe mwaheza muce muze dabeka aho kana mufasha asante sana namwona shadudu ntarumukumbe kweli shadudu kweli vugisha uko ndenda mukumbe no mukuye turatembera kidogo haraka turagira kameze neza yavyibushe mama yawe ameze gute mama nawe ameze fresh arasohotse kidogo ntimavugana si hari si hari mama yetu naye agiye gukoresha ikintu cy'abadamu mu mutwe uko babimba byita gute bijyanye byita imishatsi bavyita gute mu gifaransa vyinzato twari manikire na pedikire nengano gutwista kwera afite ibyo Madrid nivyo yes asante sana basi wewe yes cameraman wali baadhi ni bamwita cameraman wa kana Amerika yitwa Nuru yitwa Umuco commentaire kuri Nuru ono maze kubona amasanamu yo commentaire yiwe tuyibone ngaho onya twa pressing yes tubandanirize ariko kandi dusuzera n'ikiganiro cacu turaganira wakuze uri umwana afise kuzoba donc ari iki abantu tudufatiye bana je nshaka kuzoba mu boxer nshaka kuzoba mu football nshaka kuzoba iki wakuze ushaka kuzoba iki nje nakuze nimva ibintu by'ubustar ukuntu Nego kweli. Ubustar hagiye buza mu kuririmba. Umva wo musani. Urumva je nkiri muto kwanza. Nakunda gusubiramwe indirimbo. Ako mu nyuma nda nyene uko nkura ngura kubona nyene mu yandi mantuze batamba ndavyinjiramo. Ndabikunda ibintu byo gutamba nyene. Gusa rero umwanya harageraho umwanya uba muto. Ibyigwa rero bitanguye gukomera cenda bihagarika tuba focused n'ishure yego kweli yes wakuze umvuza umudansere canke umuririmbyi ngaho onya umva uzoba murajya makuru akaze kwisi no munsi ugezere muri cinema no munsi uri muri cinema igicapo wifise ko cashadu cyashaje Shadrack ni igicapo kimeze gute iyo uri kuribona ba wibona umeze gute muri kazoza mu bivanye na cinema je muri jewe mba numva yuko ndafise icizere yuko nzoshika ahantu kure no mu byo nsaba Imana birimo gushika kure kweri nkafasha n'abandi bro yego kweri yes dusoza n'iganiro cacu abakunzi ba African TV twazananye mu rugendo kuva hariyanya gushika muri kino kibanza besha ari blague mwumvise taho turaganira ko nyinshi zitandukanye ariko kandi nibaza ko cheko tugarukana bivanye n'ingene mubona ingene aganira ingene ari wise mu mutwe wewe uwo muha imyaka ingahe muvyo twaganiriye hari ibyo twaganiriye vyiza bifasha abantu ubuzima busanzwe wewe mu vyakuje ni vyinshi ijambo ryo mubwira abakunzi ba African TV ndetse n'abakunzi bawe afite abakunzi benshi urabizi abakwemera abakunzi ba African TV ndabakunda cyane ikintu cyambere ndabasaba subscribe share comment kandi ku bakunzi banje ndabakunda cyane nanje mubandanye go rukundo abatankunda nabo nizere ko mugiye kunkunda gusa nawe uhatiriza urukundo
ukunda baruhatiritse Oya, igihe uhatiriza umuntu akagukuba ikarangira gukunze nakundwa na bose ariko hari uba ataragukunda kubera atarakubona ndazi ashobora kumbona abatari bwambone bace nisha Dudu Bright Acapella Facebook Instagram nisha Dudu official TikTok sha Dudu ma platform ya Acapella kaje gutega muta Acapella tupe Acapella sasa tupe Acapella nakazina kaje gute kazina gafisiyo kavuye he kavuye kazina Acapella tupati Acapella ndazaho guta mu gihe mu mwanya yes merci beaucoup mugemo simadukurikiranye iri Shadrack Shadudu musozo mukunda aho kandi hari byinshi ama surprise menshi agiye kuza mu Shadudu yes no muri 3 fa muri rusangi ibintu byinshi bikorwa byinshi nka 3 fa mwarabonye yuko ubunya bagiye gutangura ari ibikorwa burya ntibaye bwatangure hagiye bari bakiri muri entraînement ziya zose mwabonye ariko bure bagiye gutangura rero filme nyinshi nziza zigisha murabisikana ko musanze mu bakunda yes merci beaucoup wese dukurikiranye kino ganiro cyacu kuva ku ntango gushika ku mpera asante sanda gusaba kugira subscribe